nta kigongwe kihari kuko nawe yagiye atera umudugararo mu gihugu niyo aba yumva ko afise ingufu zo gutebagaza igihugu bunyene nazi okay iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino kubigabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 27 byandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini ndagukengurukire cyane wahejije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru y'ibiganiro tubashitsa ku munsi haraheze iminsi ishika kuri 3 ahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni buzwi irengero mwibohero rikuru rya Gitega amakuru akomeye cyane y'amasanamu ya General Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biribonekeza ko hari amasanamu ya nyuma ku butaka bw'u Burundi yafashe urugendo rutari rutoyi n'abaryango biwe ninde yinyegeje inyuma y'umugambi wo gutorokesha General Guillaume Bunyoni no kumufasha guhunga igihugu. General Guillaume Bunyoni yagaragaye mu yihe ntara ninde yamufasha amasanamu ivyo vyose uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Ubutegetsi bwa Gitega bugiheza kubona ko General Guillaume Bunyoni yahejeje gutoroka ibohero buraciye bufata ingingo ikomeye cyane kubijanye n'uyo yahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane nabwo burahejeje gusohora itangazo riteye ubwoba navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko muri komine Muruta intara ya Kayanza n'uburaruko bw'u Burundi hari umuntu akomeye vyahejeje kumenyekana ko yiciwe kwa Deo Rurema yahora ari umushikiranganje w'u Burundi ajejwe uburimyi n'ubworozi uwo ninde yishwe kuzihemvo ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Inyanzarake hoho haravugwa amakuru akomeye cyane ajanye n'umukenyezi yategetse igitero ku mugabo wiwe nayo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo umupolisi arahejeje gukora ibara yarashe mu murwi w'abanyagihugu bariko baramubuza kugerageza gutwara abanyarwanda ku kirindiro c'igipolisi. Uyu mupolisi ninde abo banyarwanda ni bande barakora iki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubashitsa kuko vyifashe mu butegetsi bwa Gitega ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane avuga ko nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye agiye guca hindura leta yiwe na cane akabogoza bari mu mugambi wo kumutembagaza gushika ubu muribaza Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo yoba ari hehe ivyo navyo turaza kubibashitsa ko idonido muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho kuri ubu muri Ruraka barenga 17 barishwe aka kanya abarenga 17 barishwe bishwe nande ni kuzihemvo ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Wewe icusabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko racubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakananga. Eka nsubire ndabahe kaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 27 myandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'urugendo rwa General Guillaume Bunyoni ahunga ava ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye ko kandi tuza kubashitsa ko ivy'amasanamu yiwe ya nyuma ku butaka bw'u Burundi yahejeje gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro nyuma zuko ayo masanamu aje hanze
hari amakuru akomeye cyane ariko avugwa mu butegetsi bw'u Burundi, hari n'itangazo ryahejeje gusohorwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Eka imbere yuko tugushitsa kwa ayo makuru dutangurire kuyakomeye cyane avuga irya nino mu bisata bitandukanye, turayatangurira mu gisata c'agateka kazi na muntu, aho kuri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira va ku mutumba wa Myugaruro muri komine Muruta n'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, atubwira ko Eric Niyonzima w'imyaka 23 yiciwe mu mirima ya Deo Gide Rurema, yahora ari umushikiranganje w'u Burundi ajejwe uburimyi n'ubworozi. Ku bw'amasoko yacu, abakozi b'uwo wahora ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi babonye uwo yishwe impande y'iraro ry'inka riri mu mutumba wa Myugariro muri komine Muruta, baramukubise amahiri imbere yuko bahamagara igipolisi. Bamaze kubona ko ari intere, nyuma yo kumuhuragura amahiri baciye bahamagara igipolisi bakibwira ko bafashe umusuma. Igipolisi cabategetse kumushikana kuri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza. Eric Niyonzima yaciye ajanwa mu modokari y'uwujejwe imirima n'iraro, ashitse kuri komisariya y'igipolisi ca Kayanza. Igipolisi camutegetse kumujana ku bitaro kugira avurwe, yapfiriye mu nzira. Uwo yari amutwaye yaciye ahunga iyo modokari mu bigo vy'ibitaro vya Kayanza. Umuryango w'uwo yishwe urasaba ko ubutungane bwarondera abo bakoze ubwo bubisha kugira bahanwe hakurikijwe amategeko. Igipolisi kiremeza ayo makuru. Pascal Niyonzima arongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza aremeza ko 3 mu bikekwa bahagaritswe, akavuga ko amatohoza yatanguye. Uwo muyabaga yishwe yahora akora akazi ko kwahirira ubwatsi abatunzi inka, biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku mutumba wa Bukeka muri komine Nyanzarake ni mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ko Korete Niyonkuru hamwe n'ababanyi biwe bakoranye icaha co kugerageza kwica umugabo wo mukenyezi, bakaba bahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo bagerageza kwica umugabo wiwe Evaristo Ndikumana mw'ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu. Abahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu mwako gace bakavuga ko abo bari bubakanye batari babanye neza. Gwicavyuye vyose nuko umugabo yagurishije ingurube atagishije inama umukenyezi wiwe. Uwo mukenyezi yarindiriye ko umugabo wiwe aryama, cafata igipanga kugira muca ijosi. Uwo yagiriwe nabi cane yaravuze ababanyi biwe babiri ko babifisemwo uruhara. Imbere yo kuraba baciye bahagarikwa n'igipolisi mu gitondo co kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu bapolisi bahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu kuri uwo mutumba bakavuga ko abo bikekwa ico caha bapfungiwe mu gasho ka komisariya ya komine Nyanzarake. Uwo yatemaguwe we ariko aravurirwa ku bitaro vya komini. Ni amakuru akomeye cane adushikira, biruko mu nyuma z'uko ku gacimbiri ka Cimbogo ku mutumba wa Gatete muri zone Gatare ni muri komine Busoni ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Umupolisi Jean Ndayiragije yugururiye umuriro w'inkoho ku banyagihugu bariko bagerageza kumubuza gutwara abanyarwanda 4 ku kirindiro c'igipolisi. Nkuko abahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu babitangaza, abo banyarwanda 4 binjiye ku butaka bw'u Burundi baciye mu Kinywabi, bafatiwe ku mutumba wa Gatete n'umupolisi ariko arimenyereza. Uwo mupolisi yaraboshe abo bagabo 4 acagomba kubajana ku kirindiro c'igipolisi. Abanyagihugu bahari baciye bamuzibira bagerageza kubuza uwo mupolisi gutwara abo banyarwanda. Haciye haduka akajagari mu gihe uwo mupolisi yari umwe. Uwo mupolisi yarashe acagiye mumwe mu banyagihugu yari muri uwo murwi w'abantu benshi. Uwo yishwe ni Herimenigiride Manariyo, umugabo w'imyaka 46, akaba na se w'abana 8 yaciye acikaniraho nyene. Abanyagihugu bo muri zone Gatete baragombye kwihanira mu kwica uwo mupolisi. Abandi bapolisi bumvise inkoho zivuga baciye banyaruka gutabara uwo mupolisi. Hagati aho abo banyarwanda 4 baciye baboneraho guhunga baboshe. Umunyagihugu atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano yatubwiye ko abo banyarwanda bashoboye gusubira mu gihugu cabo. Uwo mupolisi yarashe yaciye ahagarikwa ajanwa mu gasho ka komine Busoni. Bukeye bwaho
yaciye arungikwa mu gasho k'inyamiramabi ka Kirundo aho arindiriye gucibwa urubanza rw'ikibirirako. Ni amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira biruko mu nyuma z'uko mwaka gatondo ko kwigenekerezo rya 27 Myandagaro umwaka wa 2023 hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira janye na General Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Haheze iminsi ishika kuri 3 abuzwe mw'ibohero rya Gitega aho yarapfungiwe. Ni mu nyuma z'uko havugwa umugambo ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi gihenya n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. General Guillaume Bunyoni nawe yaciye abugwa mw'iryo bohero, bamwe batangura kwihweza ko yoba yaravanywe mw'ibohero muri uwo mugambi nyene wo gutembagaza ubutegetsi. Abandi nabo bakavuga ko abajenerali bakomeye bari mu mugambi wo kumutorokesha baciye baronka akaryo ko kumusohora ibohero, na cane ko hari amanama y'urutavanako ya bamwe mu bategetsi bari mu uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nubwo harimwo abagambanyi, eka General Guillaume Bunyoni yaciye aburwa muri iryo bohero. Bamwe mu banyororo baduhaye amakuru bakabandanya bavuga ko uburongozi bw'ibohero ngo budatomora neza aho General Guillaume Bunyoni yoba yajanywe n'uwamujanye, eka ngo buranabuza uwo wese yatanga amakuru ko General Guillaume Bunyoni atari muri iryo bohero. Kubu noneho ibintu vyahejeje kumenyekana, amasanamu ya nyuma ya General Guillaume Bunyoni ku butaka bw'u Burundi yahejeje kuja hanze ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro. Gushika ubu wafashe amasanamu ya nyuma ya General Guillaume Bunyoni ku butaka bw'u Burundi ntaramenyekana. General Guillaume Bunyoni umutambukanyi wiwe n'abana be baboneka mw'isanamu bamonta imisozi, biboneka ko bagiye urugendo runini n'amaguru, barahetse imifuko ku mugongo. Hari umwe mu bagenzi ba General Guillaume Bunyoni atashimye yuko amazina yiwe atangazwa kumva z'umutekano wiwe, yatubwiye ko we atizeye vy'ayo masanamu eka kubwo bari ubuhendanyi bwa leta ya Gitega kugira icigandagura General Guillaume Bunyoni n'abaryango biwe, hama ivuge ko baguye mw'ivyo bisozi canke se baburwa irengero nk'abandi bagiye baraburwa irengero. Gushika ubu ntiharamenyekana uwa mbere warungitse ayo masanamu ariko kwiragira irya nino ku mbuga hwaniro. Baduhaye amakuru bakavuga ko ivyo bisozi vyoba biboneka mu ntara ya Kirundo. General Guillaume Bunyoni yoba yahunze koko nk'uko biriko bivugwa, yoba ariko yerekeza mu cihe gihugu. Abamenyesha amakuru bacu batanguye gukora amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko ido nido. Mu nyuma z'uko biheza kumenyekana ko General Guillaume Bunyoni yatoroka ibohero, ubutungane bw'u Burundi bwarugaye amakonti yiwe. Banki nkuru y'igihugu BRB yatanze itegeko ku mazu adandaza, bika, kongera akabikura amafaranga kudasubira kwemera uruja n'uruza ku makonti y'uwo wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugomba gukora neza dosiye ya Bunyoni, eka no kubuza ko yabona amahera mutorokesha akamuvana mu gihugu. Guillaume Bunyoni ni umwe mu bantu bakurikiranwa ku vyaha bitandukanye, niko vyanditswe mu rwandiko rwatuye ku mukono n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ku 14 Myandagaro uheze. Ni mu nyuma z'uko Dieudonné Murengerantwari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yandikiye amabanki n'amashirahamwe yo kuguranana no kuziganya abasaba gushira mu ngiro umugambi w'umushikirizamanza kizigenza. Iyo ngingo niyo kudasubira kwemerera uruja n'uruza ku makonti ya General Guillaume Bunyoni yoba yuguruwe mu bitabo vy'ayo mabanki. Gushika hafashwe izindi ngingo, amasoko mu mabanki yemeje ko yaronse ayo makete y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika n'ay'uburongoye banki nkuru. Ayo makonti arabwa n'iyo ngingo nayo mu mahera y'amarundi hamwe n'ay'amanyamahanga. Niko vyashinzwe intahe n'umwe mu barongoye ishirahamwe rijejwe kuguranana no kubika, akaba asanzwe anahemberwa muri imwe mu mabanki ya kera yo mu Burundi. Abategetsi bobo barabizi ko Bunyoni atari ikijuju, nta nkeka ko yuguruye amakonti mu mazina atabaho ku bandi bantu. Intambwe ikurikira ni ukubarondera no gufata izo ngingo nyene
n'uwo mwihwezo ukorwa n'umwe mu bakozi bo muri imwe mu mabanki akorera mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura. Gushika ubu amafaranga yugaraniwe kuri ayo makonti ntaramenyekana, ariko uwo mugabo yavuzwe cane mu madosiye yo kunyuruza amatungo ya leta, akanikekwa kuba afise amashirahamwe akomakomeye yimba ubutare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ashobora kuba afise amatungo menshi. Generali Aregiyome Bunyoni bivugwa ko yahejeje gutoroka ibohera akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, ubutunzi bw'igihugu no gukoresha ubutegetsi mu nyungu ziwe bwite. Haheruka kongerwa ko icaha co gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu. Uwo yahora ari umugwanyi, binavuga ko yahejeje gutoroka ibohero, niyafatwa ashobora gucigwa gupfungwa imyaka 30 hamwe vyaha yagirizwa vyo kwemezwa. Umuryango wiwe n'abamuburanira ntibaragira ico bashikirije kuri iyo ngingo ya banki nkuru y'igihugu, ntibaranagira ico bashikirije ku bijanye no gutoroka, ariko abenshi mu barongoye amashirahamwe yigenga abona ko ari ukwimba n'ukwihorahorana ata nyungu n'imwe bizana ku Barundi. Yahagaritswe mu gipfungo kidasanzwe muri ndamukiza guheze. Twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ko tuza kubashitsa ko vyifashe mu nyuma z'uko hatunganywa umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ubwo yari mu rugendo rwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Kuri ibintu vyakomeye cane, bamwe mu bategetsi bariko barakorwa kwa maperereza. Mu minsi mikeyi murashobora kubona itangazo ripfunga na bamwe mu bategetse ka niribabogoza riturutse mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu amakuru akomeye cane adushikira avugwa kuri Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, wariko arabazwa nabo mwiperereza si wewe gusa, hari n'abandi batari bakeye nabo bivugwa ko batanguye gupfungwa, nubwo bitaremezwa n'umwe wese mu butegetsi, ariko ngo bamwe bari mu busho bw'igipolisi, bamwe barafashwe n'iperereza ry'igisirikare ngo bariko barabazwa. Eka ngo nivyaheza kwemezwa ko bari mu mugambi koko bizaca bitangazwa naho bapfungiwe. Dusabe abategetsi dufise mu Burundi bahagarara imagabo, kuko hamwe batuhagarara amagabo ibintu biza kugenda nabi. Tumaze kumva yuko permanence y'umugambwe SNL yugarijwe abapolisi. Tumaze kubona kandi amakuru dukesha urubuga rwa SNL yuko abapolisi bacungera umushinga amateka gwasa bashobora gukugwayo, bashobora kuba bahawe itegeko yuko basubira mu ikambi. Hamwe vyo bari vyo, na cyane cyane ko aya makuru tuyakesha nyene urubuga rw'umugambwe SNL niwo rumaze kuyashira hanze, murumva ko ari amakuru y'ukuri. Reka ndababwiza ukuri, ndasubiyemo, hari umuntu yitiranya agatogwasa akamwitiranya n'abandi bantu. Yemwe Barundi kazi, ntimudusubize mu ihumbi, ntimudukwegere, nimutureke twibere amahoro, ntimudukwegere ibara, ntimudukwegere, kuko mwoca mubona ibintu mutigeze kubona. Ego ngo imigumuko, nta migumuko murabona, niho muba mukibona neza. Rero niho muba mukibona yuko abanyagihugu bakunda agatogwasa. Umva nananzingo murarasa, oya ntimwoshobora ko ivyo bintu ntimwobishobora n'ukuri. Ntimuhirahire rero, reka ndabasaba n'ukuri munabereke banashaka. Nimba uwo mugambi muvise ariho kugira ngo mufunge agatogwasa, oya n'ukuri ntimubishishe mu iyo nzira, nivyo borohera. Ego nivyo borohera na gatoya, nivyo borohera, nimona bishobora vraiment mugomba munabireke kabisa nimba mu mugambi mufise. Dusangwe SNL umugambi wacu mwiza cyane, dukunda cyane, ariko aba bantu mana bakeneye iki? Nimba biyemera nibareke abantu batuje mu matora, abantu duhangane mu matora. Asha nibihende n'ukuri, niyo baca babona ko abanyagihugu bashishwe, nibihende asha bamukore ko mutama wacu. None adi mitegura kanu abafise amaso twese dushire ko tubiyamiriza. Ariko abantu ariko bakeneye iki? Nibakeneye iki? Ko biyemera nibareke ibintu bigende neza. None mutama wacu bamushaka kwiki? Ariko Imana idukure ko aba bantu n'ukuri, Imana idutabare ko ridukure ko aba bantu, kuko simbona ko ari neza bakenere bashakira igihugu cyacu cy'u Burundi, na neza badushakira namba kabisa. Ash nibihende n'ukuri, baca babona kuno abantu bose baca baguasha n'ukuri, bakubisa bashaka kurira, nibihende gusa barabe umuriro uce waka. Barabakunda abantu baca baja mu mabarabara. Mana we
ariko aba bantu mukama w'ikigongo imana sinzi nukuri ko bivuga sangwe senere biruko mu nyuma z'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abantu barenga 17 bishwe n'abitwaje ibirwanisho bo mu gihugu mu mezi abiri. Abantu barenga 17 bo mu gace ka Bahunde n'uruhande rwa Bashari barishwe n'abitwaje ibirwanisho bo muri ico gihugu basanzwe bagisibije mu bigwati vyo muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Shetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Shetsi Kakaju wo mu baharanira agateka kazina muntu Masisi yemeza ko iyo mirwi isanzwe genzurwa na leta ya Kongo iguma yica abanyagihugu bitekaniye atagituma. Tugeza kumva ivyayo makuru nibijanye n'intambara zayo mu 23 muri ico gihugu. Abamenyesha makuru bacu bari muri ako gace bariko bararondera makuru yose kubijanye n'izo ndwano bizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Wawica usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.